iteka n'umunezero nsubire ndakuramutse nshuti munywanyi wobandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru ngaha kuri no mbonesha kure isi TV mbonesha kure yanyu kandi yacu imwe rudende ibageza ko inkuru kumwe n'ibiganiro bitandukanye biba bivugwa hirya n'ino mu bisata bitandukanye. Ndagukengurukiyeho twumviriza uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, abatwumviriza bari mu bihugu bibanye n'u Burundi mu biyaga binini binini, abatwumviriza bari mu makungu ya kure mu bindi bihugu vya Afurika, kumwe n'abatwumviriza bari mu makungu ya kure mu migabane itandukanye. Mwese ndabahaye kaze kuri aya makuru adushikira ko muri aka kanya. Ico utegerezwa n'ugufyonda sabone kugira ngo inkuru kumwe n'ibiganiro tuguteguriye bije biragushikirako ku gihe kandi mu ba mbere. Inyuruzwa riteye amakenga i Bujumbura, umudereva wa World Vision yabuzwe irengero, umuryango urafise amakenga. Bujumbura kuwa 24 Ruhuhuma 2026, Gabriel Ndikumana umudereva wo mw'ishirahamwe mpuzamakungu World Vision mu karere ka Cankuzo mu ntara ya Buhumuza mu buseruko bw'u Burundi yaranyurujwe kuva kuwa mbere wa 23 Ruhuhuma. Imodokari yiwe y'akazi yasanzwe ihagaze imbere y'ihoteri yari aryamyemwo mu gisagara ca Bujumbura, ariko nta makanda yiwe namwe yashoboye kuboneka. Yarasohotse mu nyuma birahinduka. Ku mugoroba ku munsi wa mbere Gabriel Ndikumana yasohotse agiye gufungura, ariko ntiyigeze agaruka. Amatelefone yiwe arazimije, ivyo bigashira umuryango wiwe n'abo bakorana mu bwoba bwinshi. Ntituzi vyoba vyaramushikiye, birateye amakenga n'ubwoba, niko bavuga bakagira amakenga ko yoba yaranyurujwe vyateguwe. Umuryango n'abo bakorana baratabaza mu gihe ata matati azwi afitaniye n'umuntu n'umwe kandi atari mu vya politike. Iburwa ryiwe riteye ibibazo vyinshi, hari abagiye nk'uko nyene mu gihugu, bigatuma haba ubwoba mu muryango wiwe. Abamwegereye baratabaza umuntu wese yoba afise amakuru yo kwiyerekana, kandi nimba Gabriel yoba apfungiwe ahantu narekurwe ari muzima vyihuta. Umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi ntitwari bwamutore kugira ngo hagire ico ashikirije mu gihe twashira hanze iyi nkuru, bigatuma abamwegereye bagumana ubwoba. World Vision Burundi gukingira abari mu ngorane. World Vision ni ishirahamwe mpuzamakungu rifasha mu gukingira abana n'imiryango iri mu bibazo mu Burundi. Iryo shirahamwe rikorera mu gisagara c'indero, amagara y'abantu, ibifungurwa, amazi, isuku n'isukura, mu gisata c'iterambere n'uburimyi. Iburwa ry'umwe mu bakorana n'iryo shirahamwe ritera amakenga mu bakozi baryo muri ico gihugu. Ayo mu yandi makuru, ubukene bukabije bw'amazi meza yo kunywa. Mahama kuwa 24 Ruhuhuma 2026, buri munsi amazi agenda aba nk'ikintu kizimvye kandi gikenye cane ku mpunzi zo mw'ikambi ya Mahama. Haraheze indwi zirenga zibiri ikambi ya Mahama iri mu burengero bw'u Rwanda itagira amazi meza. Imvura nyinshi yaguye muri ako karere yarononye ibikoresho vyo kuyayungurura, bituma impunzi zirenga ibihumbi 76 zivoma amazi akenewe buri munsi mu ruzi Akagera rugabura u Rwanda na Tanzania, kandi rwama rutosekaye canke izo mpunzi zigakoresha amazi y'imvura. Mw'ikambi ya Mahama impunzi zimaze indwi nka zibiri zitagira amazi meza yo kunywa, zisigura ko ubuzima bwazo bwa misi yose bwahindutse ingorane zikomeye. Turayanywa
kandi tukayatekesha naho tuzi ko ari mabi, none twogera gute? Ntaco twitaho ku ngaruka zishobora kutubako, niko bisigurwa na zimwe mu mpunzi zavuganye na SOS Media Burundi, zigaragaza agahinda n'ishavu zitewe n'iyo ngorane. Mahama irimwo abarundi barenga ibihumbi 40 bahunze ibibazo vya politike vyadutse muri 2015, vyatewe n'ikiringo ca gatatu kitahurijweko icuwahoze ari umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Isoko ryo mu bitaro vyo muri ako karere rivuga ko gushika ubu ata ndwara zifatiye kw'isuku rike ziribonekeza, ariko amavuriro n'ibitaro biriteguriye guhangana n'ivyoshika mu gihe hoba hadutse izo ndwara, kuko babona ingorane abanyagihugu barimwo. Ubuyobozi bw'ikambi buvuga ko ibikoresho vyononekaye bizosanurwa vuba. Hari kandi igipompero kiriko kirubakwa, ariko impunzi ntizizera ko kizoshobora kuzokwira iyo kambi yama iriko iraguka. Intambara iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo hagati y'ingabo za leta n'umugwi wa M23 yatumye haza izindi mpunzi nyinshi i Mahama, bituma ikibazo co gufasha kirushiriza gukomera, harimwo no gutanga amazi meza yo kunywa. Kuri iyo ngorane impunzi ziranegura ko ubuyobozi bwatevye gufata ingingo, zikagabisha ko hashobora kwaduka indwara zikomeye mu gihe ata nyishu yihutirwa yatorwa. Nayo mu yandi makuru, hari umukozi wa Rumiteri haburira abarundi ivyo we abona nk'ubusuma mw'ishirahamwe akorera. Woba umaze kuronka message ya Rumiteri ukubwira ko ufise amahirwe yo gutsindira telefone izimvye nk'iya miliyoni 8 z'amarundi, mbere bakakubwira ko winjira muri iryo higanwa ku buntu. None urazi ko umaze kwinjiramwo baca baguma bagutwara amafaranga buri munsi, kandi atavyo bakumenyesheje mu ntango. Woba uzi ingene bigoye kubivamwo umaze kuvyinjiramo ivyo bintu. Hari umukozi wa Rumiteri yaraye atwandikiye kugira haburira abantu ko boza baritondera rwose ubwo butumwa. We avuga ko abona bumeze nk'ubusuma, kubera abantu batabanza kubwirwa ibizoca bikurikira vyose. Ubutumwa bwiwe burimwo amakuru atari make. Jewe nkorera muri Rumiteri mu gisata co kwitaba abanywanyi. Nukuri ahari ibibazo vyinshi tubona abanyagihugu bafise, ariko twobuze aho tubivugira. Bimwe muri vyo nibi bikurikira: hari ibintu Rumiteri yita ibisata yashizeho ushobora kwiyabonesha ugakina, hama ukarya canke ukaribwa. Ariko ikidutangaza nuko usanga babirungika mu mirongo y'abanywanyi bose, bakabirungikira muri message ifobetse, aho babwira abantu ko bashobora gutsindira nk'imiliyoni 5 canke 7 y'Uburundi n'ayandi, gutyo bagaca barenza ko kwiyandikisha ari ku buntu. Umunyagihugu aca yumva umengo agiye gukira, akavyemezwamwo. Ico atamenya nuko bizoja biramutwara amayinite ku munsi. Ikibabaje rero nuko muri iyo message babaha batabatomorera ko ivyo bintu bavyinjiyemwo bizoja birabatwara amafaranga ku munsi. Ivyo bisata biri kwinshi kandi bigenda bitwara amafaranga atandukanye. Hari ibitwara nk'amajana 240 y'Uburundi ku munsi, amajana 200 ku munsi, 120 ku munsi, 100 ku munsi, 80 ku munsi, 68 canke 28 y'Uburundi ku munsi. Hariho uwoba usanga yemeje nk'ivy'ubwoko butatu,
ibaze aguze nk'amayinite y'igihumbi akaza abona 440 yaragiye gutyo. Ivyo bisata vya tombora ya Lumitel usanga biyobeye cane ku buryo mbere na twebwe dukorera tutaba tubitahura vyose. Hari mbere n'abidoga ko ari Lumitel ibibashiramwo ataba ari bo babishizemwo. Uwumaze kubishiramwo ntibimworohera kubihagarika. Benshi hageze gukuramwo ivyo bisata vya tombora baca bahamagara muri Lumitel, ariko no ngaha harimwo agahaze. Twebwe Lumitel idutegeka gukora amasaha 8 ku munsi, ikadutegeka kwitaba abantu 250. Rero kubera dufise iryo tegeko ryo gutegerezwa gukwiza abantu 250 ku munsi, ntiduheza ngo tubatunganirize neza kuko tuba turiko twihuta ngo dukwize ca gitigiri baduhaye. Lumitel rero yaciye ishiraho ikimenyuro ikurikirana kuri ico kugira ngo ibandanye kununuza amafaranga y'abanyagihugu. Abanyagihugu mu ntunge kuko jewe ndabibona nk'ukwiba abanyagihugu. Ica mbere tubarungikira ico twita IVR, aho ni ukuvuga ko batunganije amajwi turungika, ariko ayo majwi si benshi bashobora kuyatahura kuko usanga bigoye gukuramwo dufatiye ku muntu w'umunyagihugu atize. Ica kabiri hari kode tubabwira, ariko uyikoresheje hari ibisata vyinshi batakwereka. Rero kubera abakozi tuba turiko twiruka na vya biharuro dutegerezwa gukwiza ku munsi, izo nizo nyishu tubaha, ariko vy'ukuri benshi ntaco tuba tubafashije. Amayinite aca abandanya atwarwa n'ibintu abanywanyi badakeneye. Ikibazo c'amakonegisiyo haguma hagorana. Ivya konegisiyo vyo rero vyahora hari ikibazo, ariko ubuho vyunyutse. Muri kuno kwezi abantu baguze amamega y'ukwezi 13 n'ibihumbi 18 bayakoresheje iminsi nk'itanu, akaca yihagarika ntihagire na kimwe gisubira gukunda. Aho rero muri Lumitel baca badutegeka kubwira abanywanyi ko bogurirako ayandi amamega y'ibihumbi 17 kuba bari baguze ay'ibihumbi 13, hamwe n'ibihumbi 23 kuba bari baguze ay'ibihumbi 18. Muri Lumitel bobo bivugira ngo ni poromosiyo baba baguhaye ngo kugira bikunde ko ubandanya ukoresha interinete. Murumva ko hari urwenge rwo kubandanya kununuza umunyagihugu. Aho rero naho wumva Lumitel yo iriko irayora amafaranga ku banyagihugu, twebwe abakozi co tuhanoba. Ahantu kuri twebwe dukorera ibihumbi 150 y'Uburundi ku kwezi, kandi dufise impamyabushobozi za kaminuza. Abakozi turamaramara kubera tuguma tubesha. Nukuri mwebwe muvuga ijwi rigashika kure, turatakamvye iki kibazo mugikurikirane cane kuko Uburundi buriko burahomba. Vietnam niyo iriko irunguka. Twebwe abakozi turamaramara iyo tubajijwe ibibazo, hari aho tubura n'ivyo twishura kubera tuba tuzi ko turiko turabesha. Ndabandikiye nizera ko nzobona umusaruro w'iyi nkuru mu gihe atari ica kera. Ndenze ku mategeko y'akazi mvuga amabanga, ariko nipfuza ko abanyagihugu baruhuka kuko ni abavyeyi banje, ni bene wacu, ni inshuti, ni abagenzi. Ndabivuze kuko nzi ko ndabibwiye ushobora kubikurikirana. Murakoze. Iki gisata kirabwa n'umushikiranganji Alain Ndikumana. Yoba afise aya makuru? Yoba hari ico yimirije gukora kugira atabare abanyagihugu? Birahambaye kandi ko abashinga amateka n'abakenguza amateka bafata mu minwe kino kibazo, bagatumako umushikiranganji Alain Ndikumana agasigura neza bino bintu.
turashimiye uyu mukozi wa Lumitel yashimye gushira ahabona aya makuru. Ndabashimiye nshuti banywanyi twabanye muri aya makuru yaragezweko. Amakuru yacu nagasaga, ndabipfuriza kubandanya muroranirwa n'ivyo muriko murarangura vyose.